ubuntu buva ku mwami wacu Yesu Kristo nibane namwe nshuti bakunzi b'umusaraba. Turazi ko munezerezwa no gusangira natwe uyu mutima w'ubugingo. Uyu ni wa mwanya wo gukurikirana icigwa c'indongozi yo kwiga Bibiliya. Tugeze ku munsi ugira kangahe? Tugeze ku munsi ugira gatanu. Umunsi ugira gatanu. Icigwa ni c'icumi. Icigwa ni c'icumi. Iki cigwa gifise umutwe uvuga ngo icitegererezo c'umubiri umwe bubakanye. Reka ndabibutse yuko muri kumwe na Shimirimana Denis Mwongere na mwene data Bukuru Jean Garoua umuyobozi mukuru. Murakoze cyane. Icitegererezo c'umubiri umwe bubakanye. Kadusaba Imana. Data wa twese uri mwijuru, Mana mushobora byose wowe uvyagiye ahera cyane aho inkozi z'ikibi zidashobora kwegera. Izogira ivyiyumviro byo kuhegera zokwicwa n'ubwiza bwawe, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Amen. Turagushimira ku kuntu udahengeshanya kuduha impwemu, maze izo mpwemu zigatuma dushobora kukuvugira na cyane cyane mu kuvuga ijambo ryawe. Eka imbabazi n'ikigongwe bibe kuri umwe wese, haba kuri twebwe haba kuba dukurikirana. Hanyuma kaze na karibu ku cigwa tugiye kwiga, maze dutahuzwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane bagenzi. Icitegererezo c'umubiri umwe mu bubakanye. Aha berekana urufunguruzo rwugurura ikurikizwa y'impanuro Paulo atanga ku bagore no ku bagabo. Aha turabona inkuru ijanye n'irema. Mu itanguriro tutiriwe turadondora, Imana yararema ibintu byose ikabona ngo ni byiza. Ariko ku munsi ugira agatandatu iravuga ati tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Bibiliya itomora ngo itanguriro igice caho ni ca kabiri ku murongo wa 27 ngo abo bantu baremwe mu buryo bubiri, ni kuvuga umugore n'umugabo. Hanyuma barabana, bahabwa itegeko ryo kugira gute? Kurondoka. Yesu nashi. Amina. Rero icitegererezo c'umubiri umwe bubakanye rimwe na rimwe mubiboneka kibonekera ingene bagize gute babanye. Ariko nk'uko umusiguzi mw'iki ciko yavyerekanye yaradomyeko ati cyane cyane ku bigumbagumba bifatiye ku guhuza iki ibitsina. Ivyo vyerekana ko babaye umubiri umwe. Guhuza ibitsina n'ivyabubakanye. Kuko niyo babivuze mu kirundi ciza ngo kurangura amabanga y'abubatsi. Urumva utubatse nta kamaro ko ntibikunda ntabyemerewe. Reka rero tubwira bikika mu kiza ya misore n'inkumi. Yego. Irya bintu mumenye yuko bidashimisha Uhoraho kandi bikwegera umuvumo mwebwe ubu mubikoze no ku ngo muzokubaka cyane gose. Ko bamwe muronona imibiri yanyu irimo irakora ikintu mu gihe atari cyo kandi kitemewe n'iki n'Imana. Kuko ubugeni bwa mbere Adamu na Eva bwarahezagiwe n'Uhoraho. Turabona amajambo Imana ibaturako. Muvyare mugire gute? Urondoke. Iyo rero ibyo bitabaye igisuma ucishije mu yindi nzira. Sawa, ntitakaze intumbero y'icigwa. Icitegererezo c'umubiri umwe mu bubakanye. Aha batubwira ngo menya ko mu guhitamwo itanguriro 2:24 Paulo yatoyemwo amajambo avuga iby'ubugeni bwakozwe imbere yo kugwa mu caha. Maze ayakoresha mu bijanye n'imigenderanire itegerezwa kuba hagati y'umugore n'iki n'umugabo. Hari abantu benshi bahora bitiranya ibintu ukumva ngo Adamu na Eva icyaha bakoze ngo bahuje ibitsina. Ico kintu sico mu bisanzwe ntabukiriyemo pastor. Uri kuriyumvira Imana irabahaye uburenganzira cyane. Uyu munsi amaso yacu arabona. Iyo amaso abona turazi yuko kugira ngo umuntu arondoke nuko iyi mibonano iba yahabaye. Muri make ibanga y'ukwabira mu ibanga ryabubatse rirarangurwa. Hanyuma irimaze kurangurwa niho haca hongera akaboneka iki
icamwa mu yandi majambo imbuto y'ibyo mwakoze. Ego. None boga icamwa gute kandi bari bahawe wovuga ko bagize bijya kandi bari bahawe uburenganzira? Nta cyaha banakora mu bijyanye n'ibyo Imana yari yaba musanzwe ni inzagigisho z'ibinyoma. Ego. Turi mu minsi y'iherezo aho usanga nabo ngo urya mwana wa mbere ngo yabyawe ngo n'inzoka ngo kuko ngo babyaye ngo ariko bakoze icyaha. Ariko itegeko ngo murondoke ritangwa imbere yuko bakora iki icyaha. Bantu b'Imana tuve mu buzimire tuze turiga ibihuye no kwijambo ry'Imana rivuga. Aha tuhabure ariko tureke Kristo avugire muri twebwe. Kuko aba bantu bategeza kurangura amabanga y'abubatsi. Ikikwereka yuko bari kubikora n'ibihano bahabwa bamaze kugwa mu cyaha. Mu itanguriro igice cya 3. Wa mugabo ko wumviye umugore ugakora ibyo nakubujije uhereye ubu uzohora urubirya ibyo kurya ariko wabibiriye akuya yari kurya atarusha mugo yari kurya. Wa mugore we nawe ko wumviye umugabo uhera ubu nzokongereza umubabaro ku munsi wo kubyara kwawe. mu yandi majambo wari wobyaye utababara. Muga haciye hongerwamwo iki umubabaro. Rero abantu ne barekuza barajijishanya bateshanya intumbero ntabwo bajya abantu bakoze icyaha gitandukanye no kugicamwa nyene y'icamwa mugonsi mu buryo bwo guhuza ibitsina. Aha rero batwereka yuko guhuza ibitsina ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko abubakanye baba babaye umwe. Turakwiye kubikuramwo inyigisho cyane gose. Ejo haheze twarize ingene umugabo akwiye kwitwarira ku mugore wiwe kuko ari umubiri umwe. Aha rero hoho haradomako ikibagira umwe mu buryo bw'impwemu mu kwizera Yesu Kristo baba bahuje umutima n'inama no kwemera uhoraho kare we yabikoze. Hanyuma mu buryo bubonekanaho baranahuza umubiri biciye mu bigambagumba ndemanwa byo kwipfuzanya kugira bashire mu ngiro umugambi w'irondoka. Yesu nahimba. Amina. Paulo rero avuga ko ibyo guhuza ibitsina nk'uko byerekanywe mu itanguriro bidasaba kumvira kumwe ariko ko ari gushira hamwe uko ari imibiri ngahe ari babiri ya mibiri ibiri ikaba imwe. None siko bigenda nuko nyene. Aha rero bavuga ngo ntibigereranya canke ngo byerekane ukuganza k'umugabo ariko ni gushira hamwe k'umugabo n'umugore ku rugero rw'uko bombi bahindutse umubiri umwe. Imana ntihabwe icubahiro. Iyo rero tubonye imanza zibaye turakwiye kubona ubumwe kandi n'ababugize bakabona ko basize mu ngiro ibijyanye n'ubumwe bategekwa n'iki haba mu buryo bwo kuyubaha no mu buryo bwo kurangura amabanga y'abubatsi. Imana idushoboze cyane. Ego. Aha rero bavuga ngo muri ico gihe nyene ngo Paulo mu murongo ukurikira yavuze ibijyanye n'ibanga rihambaye. Ibi bifata impande zibiri za kijya kigereranyo cyo mu buryo bw'inyabubiri. Paulo yariko avuga ubugeni Kristo butahurwa mu muco w'imigenderanire ya Gikristo n'ishengero. Imana ntihabwe icubahiro. Hamwe n'imigenderanire ya Gikristo ku ishengero biciye mu buryo bw'ubugeni Kristo burangwamwo kwitwararikana. Abakristo baca baronka umuco ujanye n'imigenderanire yabo bifitanye na Kristo. Imana ntihabwe icubahiro. Iri banga rero rirahambaye ryerekana ubumwe mu buryo buboneka kandi ryerekana n'ubumwe bw'abantu babiri basize hamwe nk'uko n'ishengero rikwiye kuba rimwe. Tukumva yuko umugore n'umugabo ari ingingo zigenda zuzuzanya n'abakristo bumva nabo nyene n'ingingo zigira gute buzuzanya. Icitegererezo c'umubiri umwe mu bubakanye rero ni umwubwo buryo babivuzemo kurangura amabanga y'abubatsi bagahuza ibitsina mu buryo bwerekana yuko babaye umwe. Muramumva basezeranya bavuga ngo ntibakiri babiri bahindutse umwe. Imana yadufashe kandi tugire neza abubakanye tubasabire kuba umwe. Mwari kumwe nande Shimira Imana Deni hamwe na Bukuru Jean Garua. Mu kurangiza rero sabira umugisha ingo biciye mu isengesho. Murakoze cyane. Reka dusenge. Mana yacu uri mu ijuru, Mana mushobora byose, wewe urahambaye cyane. Turagushimiye kukuntu witwararika ubwoko bwawe na cyane cyane akatuzo kungo. Turagusabye kugira ngo ingo zose zihari mu isi ubane nazo
uzihezagire, maze uhezagire abana na cyane cyane data ubakomereze mu bumwe bwabo. Amen. Hanyuma bahe gushira hamwe atabyo gukubagurana, mbere ibyo byose badahuriza ko ubahe kubihuza, ubahe guhuza, hanyuma ikiruta byose mpemu wawe yera abane nabo. Mbere sinorangiza ntasengeye n'imisore, ndagusaba kugira ngo boye kwikika mu kiza, ahubwo ubahe gushika ku rugero rwo hejuru, hama nabo baje bubaka ingo kandi zibe ingo nziza. Urakoze rero kuri Imana mushobora byose, kandi turagushimye kugiye kubikora mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Mpwemu Yera. Amen.